umumanager si umuntu azagutwara iyo we ashaka, ni umuntu azagufasha gushika kuco Imana ashyize mu mutima wawe. Rero wewe en tant qu'artiste il faut savoir définir la vision personnelle y'ubuzima bwawe. Umutima wa business w'urudandazwa canke ico wokora samahera. Ngoma ndabadekuraje uwoba yibaza yuko objectif principal ya business yuko ari amahera ntiyumve no kuyikora, kuko business mu bisanzwe uno munsi biragenda neza, ejo biragenda nabi. Ikibazo ejo nivyagenda nabi uzoca uhagarika. Yo mana yanje, kandi abapastori babandi yatubwira babandi hariho ubuntu bw'ubutiri buba ante umupastori akeneye ko ishengero ryiwe rishuha ridashijwe na mpemu yera, ari pre gutanga amahera ngo abagure, nawe ukeneye amaintere yawe mugahuza. Abo bantu abapastori zo kwa mubaronga haba ngaje mu Rwanda mugabe bizokwica. Jo yabivuze, amakuru turayamenya bari muri Kenya, bari mu Rwanda, en general ubuzima bwa mpemu bumeze nabi gose. Hama mwirinde abo bantu bose bashaka ko managinga iyo miziki yanyu batari fort bibliquement. They will never care about the message we give. They will never care about abantu bazoshira umuziki. They will never care about you. Pastor woni ngene mbayeho kamwe nanjireza kubaho shara umuntu naronse kibanza mugabo bansaba avance mwamufise ibintu mbesha pastori ngo none ngo muhe avance ngo ndashaka kudanaza uturutu nutu naronse kibanza ukabisa ntacu warondeye ushaka gusoma kure kwa mahera ugene kure avance ibibanza bitahari. Sinabwiza ukuri kuri kurambira ucyo bonje ngane genda hanyuma risambuke. Mwiriwe namwaramutse. Uyu mwanya umuntu mbere yo kwegeranya ibibazo mwashoboye kubaza kugira ngo abigisha batange inyishu, kandi n'ibibazo bikora ku vyigwa bitatu nkuko twabibonye. Turaza turabaza jewe na Gerard bivanye n'umwigisha ikibazo gitumbereye, maze nawe atange inyishu, namwe murakomeza gutegera. Okay. Ikaze bakunzi ba Blindness Burundi, nkuko mubimenyereye ni Gerard Nsabumuremyi. Ubuheruka twari twamenyesheje yuko hariho Ikarishabwenge tariki ya 27, 28 na 29 z'ukwezi kwa 12 canke kwa Kigarama umwaka wa 2023. Twizera yuko mwagize Noel nziza nkuko twari twabipfurije, kandi twizera yuko n'umwaka mushasha uzoba umeze neza cyane. Hama nkuko rero twari twabibabariye abo tutashoboye kubana aho twari ko turigira, twagize panel kugira ngo tubabarize ibibazo kugira ngo mutahure. Hariho umuntu ubajije ibibazo naho ataba yaje kwiga acatera atahura n'ingoga. Rero twagomba dusabe nari nababariye yuko nkitangura wasanga turi babiri, fapase twari bane, mugo urabona ko tuguma twiyongera uko urunganwe rugenda rukurikirana bigenda biraza nawe murabibona. Hama nagomba ndabasabe rero bidondore bababwira abaribo uw'Imana yagabiye ikibondo ntagenda atabivuze n'umudamu. Ego. Mahoro, nitwa Joy Blaise Nabareha, abandi umupapa w'abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Nkabandi nanivuze ko nitwa Joy Blaise Nabareha, nkabandi umupapa w'abana bane n'umugabo w'umugore umwe, bisa abahungu babiri n'abakobwa babiri.
hama nkaba ndi umwe mu bo Imana yagiriye ubuntu bwo kuba gukorera ishengero mu ishengero rya New Beginnings, ndi umwe mu bungere barikorera. Hama nkaba nagiwe kandi nibakwe ryo kuronka iyerekwa y'ishirahamwe Rukristu ry'abahinga mvabwenge yitwa Inganji, Association des artistes chrétiens du Burundi. Murakoze cyane. Okay, nitwa Nikiza Jean Apôtre, ndubatse mfise abana 4. Hama ikindi nsangiye kuko c'uburongozi bw'upastori n'abandi mu ishengero rya Christ Legacy. Hama nkaba ndongoye aussi ishirahamwe rya Little Flock Ministries. Mwaramutse, nanje nitwa Mukunde Kevin, hanyuma ndubatse n'umugore umwe n'abana 2 b'abakobwa. Hanyuma nkaba sanzwe ndi umukristu wo mw'ishengero Anglican, ishengero Saint Mark. Nkaba rero nsanzwe njejwe imigambi n'ubushakashatsi mw'ishirahamwe UInvest. Murakoze. nanje ni Jean Claude Maniratunga, ndubatse, twubakanye na Ndayisenga Solange, dufite umukobwa umwe. Hanyuma n'umurongozi wa Brightness Burundi. No musi natewe iteka naje kuhagarikira kino kiyago. Murakoze. Murakoze cyane. Nanje ni Gerard Nsabumuremyi, sinubatse. Mugabo nzubaka ntimugire ikibazo. Hama nkuko mwabyumvise, tuza kwerekeza ibibazo kuri umupastori w'inzobe arongoye Inganji. Nujya mupastori wo muri Little Flock Ministry, hamwe nujya arongoye Keve arongoye imigambi. Rero umwe wese murazi ingene bagiye baratwigisha. Uye yatwigishije kubiranga abanyamuziki, ibyo dukwiye kwizera nk'abanyamuziki. Apotre Nikiza ni badufashije, hama Keve yaradufashije ingene two kwitunganiriza imigambi nk'abanyamuziki. Rero ikibazo ca mbere tucerekeza kutari kure yanje yanyegereye. Ikibazo ca mbere kivuga ngo imwe mu ngorane, dutanguranye n'ingorane. Imwe mu ngorane aba artiste bafise harimo kubura inoti, ubukene bw'amafaranga. Ikindi kandi naryohewe nuko mufise vision ko hose ubutumwa bw'Imana bwo kwizwaho, aho kuja mu kabare canke muri restaurant ugasanga y'Imana. Ndibuka mwihugurwa twakoreye mu Kanyosha n'Inganji, havuzwemwo ko hoba amahiganwa Rukristo canke competition chrétienne, kugira abakristo ntituje mu ya primuzike canke mu bya homosexualité n'ibindi, hamwe no kugira ububare bujamwo karaoke, kugira twihereze agacupa havugwa Imana, twumviriza indirimbo na komedi vy'Imana. Kibazo rero, mbega kugira bije mu ngiro hoko gwiki? Mbega muba mufise iyo projet canke mubona ko bidakenewe, canke mubona ko bidakenewe ko ugwafu n'ururo bikurana? Hama turindire irimbuka ry'ugwafu, ariko hashobora kugiramwo n'ururo kubera kwinkonformiza n'ibikorwa n'ugwafu. Ikibazo ca mbere, mbega muba mufise iyo projet yuko muzoshiraho amakaraoke chrétien, bakagira amakomedi, ijambo ry'Imana, uturirimbo, bagatamba mu ijambo ry'Imana? Iyo projet murayifise? Murakoze. Bavuze ngo watanguriye ku ngorane, nagomba amenyeshe abariko baradukurikirana ko ikibazo kiza inyishu yamaze kuhashika.
iyo ni indemeshanyo ya mbere, ni ukuvuga iyo havutse defi ni ukuvuga ngo solution ntibiri kure yavyo. Hama ikindi mwavuze ikintu c'akanoti, ngo kubura akanoti abanyamuziki, nibaza ko abakurikiye ku nyigisho z'ejo Mutama Kevin hari yaraza kubigorora neza cyane, yaratweretse ingene ushobora kuronka akanoti kandi abagakeneye mwarakurikiye, kandi ndizera ko nanje ndimwo mu bakurikiye kandi yatwigishije neza. N'ubu nibaza ko muri intervention yiwe araza kudufasha cyane. Ahanini je nigishije kuvyerekeye ibiranga umunyamuziki. Murazi ko ubutunzi narababwiye ko icyo dutanga kigira ingufu bivanye n'icyo turi. Ni ukuvuga plus tuba abantu basambutse batubakitse indani, biroroha ko n'ivyamwa tuvyara bitagira ingufu. Ni ukuvuga imbere ko tubona inoti nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 6 uhereye kuri 28 kumanuka gushika kuri 33, Yesu abwira abantu avuga ati mwitwarike ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye n'inyongera. Rero igikuru si ugushira umutima ku nyongera, dushira umutima kuri ico Imana iha agaciro, hama ibisigaye Imana izobiduha. Nitwiteho rero kongerwa tutaguze. Sinzi ko munahura, umuntu ntiyongerwa ataguze, banza ugure hama uzokongerwa. Rero ico tugura twiyubaka imbere, ducike abanyamuziki selon Dieu, kuko twarumvise ko impano dufise si zacu, ni iz'Imana, Imana yazidutije kandi kubw'intumbero. Tubeho selon le plan de Dieu, hama ibisigaye la prise en charge Imana irayifise kandi izoyiduha. Nishuye mu buryo buri direct bivanye n'inyigisho nigishije, ariko kandi imigambi yo kwiteza imbere ntishobora kubura. Ntitubafasha gusa kwiyubaka indani, ariko kandi Imana yafise imigambi myinshi iriko iradufasha gukora. Kimwe mu vyo yadushoboje hariho ishuri nk'uko nababwiye, kandi twisunze ico ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanje burahonye bwo kutamenya, muri Hosea 4:6. Rero byose bihera mu kumenya. Iyo umenye biroroha ko n'ibindi bikurikira. Hama ivyerekeye ama projet ya ma competition n'ibindi pour encourager les artistes, ivyo n'ukuri ntibiri kure cyane, mugabo dukeneye encourager les gens qu'il faut encourager, kuko ari gihe ugira competition hakaza aba artistes hakububaka no kubafasha gutera imbere, ahubwo bikaza bibasambura. Sinzi ko muntahura, araronse prix, araronse amahera washaka n'iki, mugabo ejo mugahura ari kiboregwa, mugahura ari umustare mu busambanyi, yahora ari umukozi w'Imana mu shengero. Rero hano hambere tukiye gushira ingufu, kandi dushira ingufu cyane ni gufasha umu artiste imbere akabanza kubakika, hama n'ivyo bindi vy'ama projet y'iterambere biri mu nzira kandi ntibiri kure, kandi twama twanabishigikiye. Dernièrement nagiye Inganji yarashigikiye Burundi Gospel TV muri competition yitwa Agahogo Talent, twarabashigikiye kandi nk'abaronse prix l'année passée uko ari batatu bose barahawe ikaze kwiga muri rya shuri ryacu, kandi babiri muri bo baraheje formation. N'aba bashasha baronse prix ubu nabone bazokwiga for free, bafashwe kugira ngo ama prix baronka ntabica, ahubwo barushizeho kubafasha gukorera Imana yabo. Rero hariho iyo projet yo kubaka ama karaoke kugira ngo muzibire abaririmbyi ntibasubire kuja muri primusique, baronke naho bakinira comedy. Mbe hajyaye mu ijambo ry'Imana harabamo na comedy? Nibaza ko impano zose umwana w'umuntu afise atari we yabaraziremye, ni Imana iba yarazimushizemo. Ahubwo ikibazo kihaba, mbega izo mpano zikoresha gute? Comedy irashobora kuza ari nziza bivaye nk'uko apotre yabitwigishije mu kanya. Impano simbi, mugabo wowe uyikoresha gute? Comedy irashobora kuba nziza bivanye n'ingene uyikoresha. Ni igikoresho gusa, ariko uburyo ugikoresha niho bifata umurongo. Ama icerekeye karaoke nuko kenshi tuba dushaka kugira copier coller, kirashobora kutaba ari karaoke. Mbega objectif ya karaoke ni iyi? Kirashobora kutaza citwa karaoke, kutaza citwa cyo kwitwa kose, kugira ngo ntituvyitiranye n'ibisanzwe bihari, kuko objectif si zimwe. Ibyo dukora byo tubikora gw'icobero c'Imana, hama ibisigaye ivyoteza imbere umu artiste, umunyamuziki canke muri rusangi, ivyo birahari kandi ni byinshi. Naho tuzacitwa karaoke
pour ne pas semer la confusion y'abazi karaoke na iki kirashobora kuza kitwa irindi zina kidasa na karaoke mugabo giteza imbere umunyamuziki. Yego. murakoze cyane. Ikibazo cya kabiri gitumbereza kuri Jean Apotre Nikiza kivuga giti mwatubwiye ko twaririmba ubutumwa bwiza ariko biboneka ko ubutumwa bwiza butigishwa kumwe. Hari inyigisho nyinshi muri kino gihe, nk'akarorero harabigisha kutagwara, kudakena, kudacumura, imigisha, aribyo yise mu Congereza prosperity gospel. Akongera akavuga n'abasanga ivyizerwa do base birashobora kubashikira, aho usanga barangije bamwe bitwa ba cessationist, abandi ari aba continualist. Mbega none kubijanye no gutahura ubutumwa bwiza na cane cane kuri twebwe abaririmbyi, twohava tubifata gute mu gihe iyo migwi ibiri ishika canke ivyo bikaba bishikira bitwa ko bizera, twokwifata gute? Ico kibazo yagifatanije kandi naho buca bishika yaha abanyamuziki baja mu mashirahamwe baririmba mugabo ugasanga abo ba artiste kuba bagiye hamwe bita ama coalition n'ibindi bitandukanye, ugasanga ntibasanga ivyizerwa. Nihe nyifato abaririmbyi bogira mu gihe vyo bimeze uko ko baba bakeneye no gukorana mu bumwe? Nibaza ko niranya niki ca kabiri nyene birashika umuririmbyi yahora aririmba indirimbo ndoramana akabivamwo akaja kuririmba indirimbo zikabura inyifato mbi. Akarorero baciye batanga mwene wabo akarorero Pechibi mbeho ko gwiki kugira ngo umurindi wabo baririmbyi ugabanuke. Okay. Hari ivyo ati ubutumwa bwiza ntibutahurwa co kimwe. Ubutumwa bwiza niwo mutima w'ubukristo, twateze kubutahura co kimwe twese. Ushaka kumenya neza umutima w'ubutumwa bwiza apart Bibiliya, ikindi kintu gihuza abarundi ni kantike abamissionnaire bambere badusigiye. Ibintu byose vy'ivyaduka bitaraza, ubutumwa bwa prosperity bwaje bwaduruka muri Amerika. Ejo bundi nta n'imyaka myinshi buramara, naho abantu bamwe babisubiramwo babihanahana n'ibintu vy'ivyaduka vyinshi ndavyumva mu ndirimbo, ariko si ubutumwa bwiza. Sese no ngo utandukanye ubutumwa bwiza. Nosaba abantu ko bosoma kantike dufise mu Kirundi, murabe message ama hymne ya kera yari afise. Ijya kantike mubona ni itororokanywa ry'indirimbo zitandukanye, ntabwo abantu bazirimbye bari mu idini rimwe. Harimo aba Baptiste, harimo aba Methodiste, harimo aba Luthérien, harimo aba Brethren, ariko urabona yuko ijya kantike ama hymne asangiye umutima wa evangile, ariko ntibari mu idini rimwe. Mugabo bari bahurije kuri iyo nkoramutima ari ifashe ubukristo, ari nabyo byizerwa twameze nk'abavuga hano. Rero sinovyita ngo gutandukanya ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni bumwe. Bwa kabiri tujye gutandukanya, hari ama ramification doctrinale usanga abantu badatahura co kimwe, ugasanga si cizerwa nyamukuru ariko kiri important kubera abantu badashumvise kumwe bashobora kuvana mu ishengero cyo usanga ntibakoranye. Ariko ugasanga novuga nti c'est une doctrine secondaire. Il est important mugabire secondaire, nk'ingabire za mwemu yera, ingene abantu bahimbaza isangira geranda, ibatisimu. Ibi bari ibintu abantu bashobora gutolerana, bishitse hakaba ari kuba bateza gukorera hamwe. Nibyo dusengera ngaha mu ishengero ry'abagenzi, naheruka batabatiza amazi menshi, sinzi ko vyahindutse. Hariho ibikorwa abantu bashobora gukorana kubera bahuje wa mutima w'ubutumwa bwiza n'igihe batandukanye ku madoctrine secondaire, sivyo? None hari ibintu mwizera mu ishengero ry'aba Emmanuel, muracambara ibitambara mbega
cyane gose kandi umugore ntiyigisha mu ishengero navuga bariza muhira abariza muhira mugaye iwanyu arashobora kuvuga muri new beginnings arashobora kuvuga nawe mperereye arashobora kuvuga rero ivyo ntivyotuma tudakorana igikorwa na Claude mugabo musi bantumiye mw'ishengero rya Emmanuel nawe ariko barambaza ko nokubitira ahari aho nyene ninaza zishabwira ngo madame ngo baca ngo mpejeje kwigisha ngo ucuza nayo ngo exhorte kuko urumva nteza kubahiriza ibijanye n'iryo shengero ko niho naje mugabo hari ibikorwa mpuzamashengero mpuzamashirahamwe rukristo dushobora gukorana hanyuma tukagira abstraction kuri ivyo vyizegwa secondaire tutaba duhurijeko kandi umutima w'ubumwe ata rancune ataki ikindi wabajije ico abantu baja mu kubakarimba ivy'isi alors munyumvirize neza jewe ma petite conception nuko jewe petit frère ntiyakoze ikosa ngo nukubera yagiye kuririmba ivyo abantu bita profane d'ailleurs akinabijamwo twiyadusezeye atubwira yandi mateme muhira yatangiye gukora indirimbo za cancer ariko aravuga ibijanye n'amakonsequences yo kunyura umugini iki aja mu bivyo bindi bimenyerewe vy'amaklipe atameze neza mu nyuma mugabo hari amateme atusha sur le social umukristo arashobora kuba umukristo mugabo akagira un engagement sociopolitique akanabishisha dans une chanson ntimuze mwumve ngo umuntu kubera mu ndirimbo yiwe atavuze mu izina Yesu ngo ntariko donc ashobora gusora indirimbo ivuga sur les réalités du pays muri bukaponya rasohora imisi irasariko ningana more mama more isoko yaragiye mu ntege nke ce sont des réalités sociales harige bizosaba yuko brightness iririmba ku kintu kanaka un thème ijanye ni violence mwaheruka mwihiganwa ndibaza mubikoreye indirimbo ntibisaba ngo umuntu ngo yavuye muri gospel sivyo un chrétien c'est un citoyen du monde aho ibikora mu kibano bikora ku gihugu nawe bimukorako et il doit répondre à ça akoresha la musique kugira ngo répondre kuri ivyo alors pour moi c'était pas yavuye muri gospel aja muri profane c'était plus les messages ariko aratanga muri uwo mwanya nizo tumvikanyeko murakoze cyane nibaze ko ariko baratwumviriza bariko baronka gufasha kuri kino kibazo ndetse no ku bandi batari babajije ikibazo gikurikira tucerekeza ku munyamigambi mwaratwigishije icigwa cyo kwiteza imbere nk'abanyamuziki niyihe projet ubona twokora kugira turonka amahera byihuse murakoze cyane ico kibazo nubwo ntikiragoye muga kandi coroshe nkuko bon ni ikibazo kigoye mu buhe buryo nihe projet twokora tout d'abord nkuko nari nabivuze projet bivana naho ugomba uyikorere hanyuma n'abantu bivanye n'ingorane aho hantu hanyuma iyo projet iza nk'inyishu ije gutorera ikibazo gihari rero kuvuga ngo naje noce ndakubaza ntimbega iyo projet ugomba kuyikorera hehe hanyuma abantu bari vize ni bande mbega wabonye bafise ikibazo ikihe hanyuma ivyoye umaze kuvyishura naho nyene woca usanga harimo inyishu hanyuma kuvuga ngo kubwiriza n'amahera byoroshe nibaza yuko nta projet nimwe izana amahera byoroshe birasaba inguvu birasaba gutegurwa birasaba kurindira patience imwe twabona mu makarite y'umu entrepreneur yuko haba hariho perseverance aba ari ikintu agiye gukora ico kintu yuko kiri ari passionné naco hanyuma kuronka amahera byoroshe biragoye murakoze cyane iki kibazo kiragomba gusa ariko
muca mufashanya na Pastor Joye mu kucishura ko mwatubwiye ko abaririmbyi tudakwiye gusaba amahera mu ishengero ariko tukwiye gukorera Imana ntizobura ingene bigenza mbega hoho bayaduhaye tutayabasavye hari ico bitwaye murakoze ku kibazo ciza cyane icambere cyo nkuko nabivuze ejo amafaranga c'est pas notre objectif c'est pas la destination y'icyo tuba turakora ahubwo amafaranga n'umukozi adufasha gukora neza iyo tuba tuko turakora rero mu rusengero sinavuze ko edare ni bibi gusaba amahera ni bibi sino mu ishengero n'ahandi hose ahubwo wowe kora hama ico gikorwa ni cyane necessita amafaranga azagusaba akazi nk'umukozi akeneye kugufasha gushika kuri objectif office sinzi ko je me fais comprendre kenshi iyo wirutse inyuma amafaranga n'abahaye verset ivuga ngo ne te fatigue pas courir derrière la richesse cesse même d'y penser. L'argent disparaît avant même qu'on ait eu le temps de le voir. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler nk'inkukuma mu kirere sinzi ko muvyumva wirutse inyuma y'ubutunzi buraguhunga kubera siyo burazi neza ko atariyo finalité y'ico wamagarirwa gukora ahubwo ucize imbere ibikorwa amafaranga arakurondera mu rusengero rero gituma navuze ko tudakwiye gusaba amafaranga dushira imbere ibikorwa cyane cyane ibikorwa bihwanye na byandi Imana yaturemera muri Ephesiens 2:10 tubikore hama nitwamara kubikora Imana izomenya ingene iprovidinga muri ministry yashize muri twebwe uti rero mu buryo buri pratique umuntu je novuga ko eglise ishobora guprendre en charge n'umuntu muri ya masaha 28 afise hari amasaha 8 y'akazi atakindi kinakora aba ari kwikiriziya ariko arakorera ishengero ry'Imana apana gukora kuza kwicara ku rusengero bihwanye n'ico wahamagariwe les 8 heures de temps office yo gukora ukayisacrifier pour l'église ukaza ugakora hajya à temps plein ico gihe urafise uburenganzira bw'uko église gufata en charge ariko asanga uzi ngo uza mu masaha ya culte gusa ya repetition harabonekeze kwigisha jour ndabwira ati harura amasaha office mu ndwi hamuharura n'amasaha tugira culte hamucura barelma ko bijya uri kurasaba ubifitiye uburenganzira cyanda kubaza nti ya masaha asigaye uburi hehe bijya uburimo asangwa arakazi uri kurakora amafaranga hari amafaranga bizana rero nimba bitaguha amafaranga urabe neza ko utayifise mu ruhara ahubwo tuce duhura mu rusengero nk'abantu baroraniwe babonye kugira neza ko Imana mu byo bakoze hariya kuko Imana yahezagiye ibikorwa by'amaboko yacu amatuze tubishikanire mu ishengero hama ishengero riroraniwe sinzi ko muvyumva nico nagerageje kwishura no kuvuga ngo n'umupastor ubundi nta droit afise yo kuvuga ngo église me prenne en charge mu gihe les 8 heures de temps de travail atari ko arakorera ishengero tous les jours de travail ni kuvuga kuva kuwa mbere ushaka kuwa Mungu amasaha 8 yawe nka pastor uyatange kubwishengero murazi bitabo byo kwandikwa ngaha bidufasha mu gihe abapasiteri botahura iyo conception hama mu gihe uzi neza ko ayo masaha 8 utayamara ahumara ayo masaha abarizo biguprena en charge hama duhurire mu rusengero dushikana tuzana umwimbu w'ivy'Imana duhezagije yahezagije ko by'amaboko yacu nibaza ko ahongerageje kucishura nibaza ko bariko baranyugwa ego ikibazo gikurikira tucerekeze kuri apotre Nikiza mbega n'iryari umuririmbyi akijijwe yosohora indirimbo muri studio iganiro twarakigize muri CLM Gitega na dire que Claude Ntiharari sinzi ko kuri kamera la réponse n'amantanga ni yindi est-ce que twese turubye kuja muri studio ikintu ca carriérisme cyaramaze kwinjira mu muziki sivyo ndakunda je crois que nako ndaganira nande na Vanina Mignone bamwe baramuzi ndikunda mubwira ndi that's great ni parfait ujya mugenzi wanya ariko araduga ya by the way uzi kugira ngo recording your songs hanyuma she gave me a very good answer
a very good answer. arambwira ati I don't know, Vanilla aririmba neza. I really like her voice. arambwira ati I love serving my local church. It's just neza ko twese turujura muri studio. DJ, my passion is to lead worship in a local church. Kandi numva ndi fulfilled atandi ibintu nkeneye kurota. Ça c'était une très belle réponse. Ça veut pas dire ko tatuja muri studio n'ibindi muri mani murongo. Mugabo ni gakura n'umurinzi abwira ati avant tout le don est là pour servir une église locale, une communauté concrète. Ibintu vy'uko umuntu abonye ingabire aca abona studio, ko studio aca abona carrière, it's no inversa ibintu. Now, we serve the local churches, to serve amashengero turerewemwo. Hanyuma Imana yabikunda yuko we extend our ministry ku bandi bantu bari hirya, kikaba ikiganiro tuganira n'abarongozi bacu kugira ngo uwo muhamagaro wo guserva beyond your local church uregwe, uherekezwe, utegurwe. Ariko urabona ni nk'uko uvuga nti ndi umupasiteri wa a local church mugabo destination yanje nuko nzoba umuntu w'umubishop arongora amashengero 50, no? Umuntu ashaka kuvuka Imana ikamurongora mu gashengero kamwe akarongora imyaka 50 30 agapfa. Donc abantu barafashe ko there is one way of doing ibintu by'umuziki is to go muri studio ukagira ibiteramo ukadandaza indirimbo zawe, uburyo bwo kuziraza bugenda buhindagurika. Mugabo ikibazo réponse est claire, est-ce que do we need to vyama bikeneye ko tuja muri studio guserva mu buryo busanzwe abantu bakwegereye n'aho local church, ahantu bagutumiye mu gaselure mu gafraternité hananaha igiteramo gisanzwe n'abagenzi. I don't know, niyoza yuko carrièrisme yaramaze kutwinjiramo ku buryo dufise uburyo bumwe fixed way yo gukora ministry y'umuziki. Alors ubwa mbere you don't have to, ubwa kabiri make sure yuko nimba wifuza ku extendinga your ministry ko kuja muri studio ni guserva abantu barenze aho uri kurabonesha amaso, ukuri kwagura ministry uri kuraserva umubiri wa Kristo wagutse cyangwa abandi bantu benshi. Make sure yuko your step your phase ugira winjire ngo wayiyumviriye ariko neza, kuko ni indi phase. Nimba si tu n'as pas encore fait tes preuves dans une église locale, pourquoi étendre ton ministère à l'extérieur? Alors, abantu bagushingira ko tu as déjà fait tes preuves, aho tu as exercé ce don mu buryo buri concret dans une communauté ifadika. Niko ntahuraga Gerard n'abari ko ratwumviriza. Nimba ubyumva mu mutima ntibihagije uko baravuga ngo cinda vyumva uko no iyo umuntu wese ibyo yumva bica umviriza ibintu wiyumvamwe kandi ukabakumvira atari ivyo umutima uri henda gusubikira ikintu cyose. Hari abantu bakuzi kandi bagusumba bashinga intaye yuko tu as déjà fait tes preuves, aho ngabire wayikoresheje ugahezagira abantu bafadika in a local church. Hanyuma now the Lord is leading you to extend your ministry beyond. Abantu barahari, nimba bahari kandi bagusumba ni ukuvuga ko baraguteguye. Nico rindi kibazo uca kandi bazoguherekeza. Ivyo ni ibibazo biri unateza kwiyumvira. Nzi ko najura complete. Urakoze cyane, ni ukuvuga ko ikintu muvuze kirakomeye. Donc ça commence par n'isoko, tuvuga ngo source du Nil biri mu Burundi. Sinzi ko arabamaze kujayo, ugiye kukaraba n'akantu gato cyane. Mugabo iyo kagarukira hariya Nil ni ikintu cyagutse. Kirazira kwiyumvira Nil iri muri Egypte utiyumvire gutangurira hariya mu Rutovu ahari source du Nil. Aho hato nyene uri kurasuzugura babakecuru babatama wa mupasiteri kumbure ibyo bunzika atabizi kirenga, niho hari ingufu zawe zo gushobora kwagura igikorwa Imana yashize muri wewe. Kuko aya mavuta ahereye aho i Betelehemu arashobora kuba isoko y'agakiza ku isi yose. Numva arico nokongerako. Ego murakoze cyane. Kindi kibazo gitumbereye umunyamigambi, hari wabajije ati uratwigishije ko bikeneye ko umuntu aba afise iciyumviro akaba ari passionné akagira ubushobozi competence ndetse akagira n'amaresources amufasha kugira ngo ashire mu ngiro.
mu gihe umuntu ashoboye kuba ari passionné akongera akagira ama competence hama akabura source uyo muntu yofashwa gute kandi yatumbereye cyane kuri you invest nk'igikorwa mukora nk'intererano mwomuha yo biyihe? murakoze cyane. Ico kibazo nkuko yavuze ko yatumbereye you invest. Muri you invest dusanzwe nkuko nabivuze ejo twasanze hariho imigwi ibiri abantu bafise uburyo hanyuma kandi ubwo buryo bwicaye hanyuma bakaba bifuza yuko bo bwinvestisa bwo bushira ahantu bwunguka babwinvestisa ahantu bwunguka. Hakaba rero n'abandi n'undi mugwi w'abantu usanga bafise imigambi kandi imigambi ikozwe neza babuze uburyo. Rero mu mamanda ya you invest harimwo guconnecta abo bantu babiri, abantu bafise imigambi myiza iteguwe neza mugaba babuze uburyo. Hakaba n'abandi bafise uburyo bashaka aho babushiraho kugira ngo bubandanye bwunguka. Rero mu buryo bwa mbere dutangura kubafasha hariho mu ma service dutanga nuko uwo muntu tubanza kumubaza ico akeneye kuko hariho ahantu henshi ikibazo uburyo bwova, hariho mu mabanke, hariho mu bantu, hariho n'abandi. Rero uwo muntu turabanza tukagiranira ikiyago tukamwakompanya tukumviza ivyo ashaka. Akeneye credit muri banke akaba afise hypothèque turamwakompanya tukamubaza credit akeneye hanyuma bivanye n'ama credit ama banke tumaze kumva tanga tukamubwira tuti twumvise wewe ivyo ushaka vyiza woje hariya murazi yuko hari ama promotion atandukanye ariko abera mu mabanki aho rero benshi ugasanga ntibayazi tukaheza tukamworienta tuti woje hariya ayi. Aho rero hariho n'ikindi gihe ari naco duhamagarira abantu yuko bamenyera gukorana. Muri iyo ntumbero rero yo gukorana abantu rero turabahamagarira yuko hako aja kurondera ya credit muri banki kumbure bishobora no kumugora kuronka hypothèque, turamuhamagarira yuko ashobora kurondera aba actionnaire aho bafatanya imigambi. Ubwo n'uburyo bwa kabiri duheza tukamuconnecta kuri bamwe bakeneye abo aho bashira amahera. Ubundi buryo bwa gatatu nuko dushobora kumubwira yuko ashobora gutangura we nyene muri épargne, agatangura akagira épargne buke buke akiha ama objectif akavuga ati mu myaka 3 ndifuza gukora no mugambi nzoba nkeneye aya mahera rero kugira ngo nze nshikire ijya myaka 3 namaze kuyegeranya reka ntangure épargne inganuku hanyuma ku buryo mu myaka 3 nzobe nakwije amahera. Nubwo buryo butatu ahandi kandi tubivana nkuko nabivuze bivana n'ivyo ashaka wenyene. Murakoze cyane. Ikibazo gikurikira nibaza ko ari bitatu apotre yotwishuriye rimwe. Icambere ni gute umuntu yokwandika indirimbo zubakiye kuri Bibiliya. Cya kabiri mbega abaririmbyi bakijijwe bararekuye kuririmba indirimbo ziri emotionnel. Cya gatatu mbega hariho indirimbo zagenewe groupe de louange n'izindi zagenewe chorale. Okay. Ni gute umuntu yoririmba indirimbo zubakiye ku butumwa bwiza ni kumenya ijambo ry'Imana. Abaririmbyi bakamenya ijambo ry'Imana hama nivyo shomije ijambo ry'Imana mugabo hageze ko urishira mu cese bikagorana. Nimvira ko hariho une synergie nyene aho wamenye ijambo ry'Imana ko niyo ntambuko ya mbere ikomeye hanyuma ukiga kuko narabonye washaka kumenya ijambo ry'Imana mugabo hageze ko urishira mu ndirimbo bikagorana ugasanga nturi mécanique iki donc il faut aussi apprendre ngene umuntu compose kuko c'est de l'art, c'est de la poésie, il y a ma règle niki hama hageze aussi il faut que composer en même temps ufise sens ya musique utayifise ni wicare no mu pianiste ugira avuga ati non aha anye abantu zinakwiye donc niyumvira yuko c'est pas ikintu kimwe umuntu akora mbwa byose bihera ku ntambuko ya mbere uri muri rimvye wige umenye ijambo ry'Imana
hari igihe ubyize uza gusanga utora umuririmbyi umuvuga butumwa cyangwa uri umwigisha mugahageze kurishira mu ndirimbo nawe birafise amaregre kanaka hanyuma nimba utayazi urayiga hanyuma ibyo udashoboye ukabikorana uri kumwe n'abandi. C'est vraiment très important de composer en équipe. Ikindi warumbajije kijango wiwe ni ikibazo kiri vague biremewe kuri indirimbo ziri émotionnel. Umuntu nimba yankurikiye namaze kuvuga yuko un des objectifs la musique il exprime les émotions kandi igaproduza les émotions zihwanye n'ijambo ry'Imana sivyo. Icanyuma cari mbega hariho indirimbo zagenewe groupe de louange n'izindi zagenewe chorale. ayo mazina ngira joyeux nagisha amasabizere menshi ya worship nacisho aragikwiye bifite mwana zaragifitiye inyishu. Nibaza ko aha tuko turavuga umunyamuziki ariko ari umukori ari uwo muri groupe de louange ari uwo muri chorale bose n'abaririmbyi. Hama ni igikoresho nk'uko yabitwigishije dukoresha mu kuexprima mu gutanga ivyiyumviro mu gukabura les émotions canke ibigumbagumba mu gutanga ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo nta chorale nta groupe de louange bose bangarirwa kuvuga ubutumwa bwiza kandi ubutumwa bwiza ni bumwe. Rero nibaza ko aya rama appellation gusa kumbure rimwe na rimwe utamenye niyo byavuye groupe de louange bye mu kirundi bavyita gute bwiwe guhimbaza no nibaza ko tuba gutanzira turakwegera ko ngo ni indirimbo zivuga butu chorale bacha bavuga ngo ni indirimbo zivuga butumwa mugabo en réalité tugiye muri dictionnaire dusanga atari ko bivuga naho bavuga indirimbo z'imburi. urumva nibaza ko inyishu y'ico kibazo igaruka kumenya mbega iyo tuvuze groupe de louange zo turavuga iki iyo turavuga chorale zo turavuga iki. Ariko muri rusangi bose niba bakoresha l'outil Imana yatanze muri nature yayo yitwa umuziki bose bakaba bariko baratanga ubutumwa bwiza babutanga mu gukabura les émotions mu kutumbereza abantu bihwanye n'ikijambo ry'Imana rivuga. Nibaza ko ayo ma diversité ça importe peu. L'essentiel nuko ubutumwa bwiza buvugwa biciye dukoresheje uwo muziki. Alors j'ai ma impression ndagaruka ko sinzi niyo yapfuye mugabo à la base hariho la façon de faire. Alors izo mwitangwa na makorali zaririmba abantu bakumviriza sivyo and nka présentation and then groupe de louange iraririmbisha ishenge uringeje ngishengero. Alors est-ce que muri église ni hakuri kuri indirimbo abantu bumviriza canke baparticipa peu importe ngeno vyita. Alors je crois que abantu bakoranye kubera hariho izo baririmba bahagaze n'izindi baririmba bicaye. Ça devient même plus compliqué. Non, écoutez, harizo baririmba bicaye muga the whole church nkamwe vya kantike genre nk'indirimbo ya bose songe nko muri chorale kubera baba bariko barapresenta abantu baricara bagicaye bagicaye kumvira bo barahagarara hanyuma abandi nabo bakumviriza ico nari nakivuze hanyuma muga abandi nabo muri groupe de louange muhagarara mwese. OK sawa tukiri muri zo ensemble zibiri ni sawa. Je crois que l'église ije mu ishengero ni vyiza yuko badasubisa le culte mais baparticipa dans le culte. Je crois qu'il faut encourager les chansons congrégationnelles niko tuvyita. Donc si la chanson ne fait pas participer à l'église elle n'est pas congrégationnelle. Alors je crois que peu importe que nous vita c'est toujours mieux yuko indirimbo ziririmbwa zifeza participer à la congrégation. Ariko nimba hari indirimbo umuntu aririmba abandi bakumviriza hariho a purpose n'ingene ziba zikozwe. Muri kantike yacu harizo uzumva ngo handitse ngo indirimbo z'abahinga. Tu vois, c'était des chansons solo. La congrégation écoutait. Mais m'a dit que Martin Luther, avant a révolutionné, avant la réforme, a créé le chant grégorien. L'église était là
il y avait vraiment les gens baririmba. Et puis les gens étaient là, écoutaient comme ça. Après, non, niwe yatanguje iryo jambo chorale Martin était akiritanguza ntijasobanura ubuvuzi ahubwo c'était plus how can we engage the whole church. So ariko mu nyanja bigita bihendo mazina y'ivanye n'igihugu niki mugabo l'idée c'était que bakuraho le chant grégorien ugatoka yavuye hindura nawe nyine indirimbo ariko avant igihe cya moyen âge haba hariho umuntu qui est même payé pour ça, des professionnels baririmba ibintu bihanitse amaeglise kumviriza gusa. Martin Luther il a favorisé les chansons abantu bashobora kuririmbira hamwe ariko naho biruko mu mahimne ntihaburamwe indirimbo zibiri zanga y'abahinga vraiment ya yindi uraririmba umuntu n'umuprofessionnel n'ingene bavuza sivyo ushobora gupfa kuyigana n'uwo muri ngene yakwarimba it's highly professional. Hanyuma hariho un message particulier wifuza gutanga muri iyo ndirimbo, ivyo birashogira une place mugabo arizo zidomine le culte kubwanje bari ikintu kiratakara mu buzima congregationnel. murakoze cyane turiko turasozera ari kibazo kimwe gitumbereye mwese nk'abigisha twamaranye iyi minsi 3 umwe yaradufashije ku bijanye n'akaranga ku munyamuziki undi aradufasha uruhara rw'umuziki mu byo twizera undi aradufasha ku bijanye no kwiyungunganya mwodufasha gutahura ingene ayo mateme ahanahana yoba afise ahahurira kimwe coba gikeneye ikindi ku bijanye n'igikorwa c'umunyamuziki kazi ayo ubyo tujaniranye Claude mwe mwabiteguye mukaduha ayo mateme ahubwo ni mutwevura mukavuga bega uburyo twabitanze ko mu kuzitora izo teme mwashaka ko zuzuzanya ahubwo mwebwe mubona vyaruzuzanije ege ifuko natwe tubabanza tumaze sayo yose ariko batuba kumbure hoca haza umukongressiste umwe ashobora kwishura wo shika hino gatora microphone. Shalom, nitwa Blaise, nkaba ndi umuririmbyi aririmba indirimbo ndoramana. Mu bisanzwe nk'ikibazo mwarimu bajije muti ku mateme twize ku bijanye n'ibiranga umunyamuziki n'ivyo umuntu ashobora kwizera mu muziki no ku bijanye n'ubutunzi ese byo bavyuzuzanya. Jewe ndabishingiye ntahe cyane ko biruzuzanya cyane. Ku bijanye n'ibiranga umunyamuziki twarabonye byinshi cyane bikenewe kugira ngo umuntu ashobore gukora igikorwa ciwe neza. No ku bijanye n'ivyo twizera nico kimwe. Ivyo byose rero bishoboka iyo habayeho ico bitwa uburyo les moyens financiers, navyo twarabonye ingene dushobora kwiyungunganya kugira ngo turonke amafaranga yo gukora imigambi. Rero muri rusange je navuga ko byuzuzanya cyane kuko ministeri yari yose ikoreshwa harimo amafaranga harimo ubumenyi, niko nshoboye kubyishura. Murakoze. Ukiri ngaho nyene uravuze yuko byose bishoboka kubera uburyo. Ese kugira umuntu yandika indirimbo bisaba amafaranga? Kwandika ni etape, nibaza ko kwandika ari etape. Kwandika ni etape bisaba ko uba ufise ubumenyi mu mutwe, ufise donc des informations no kuri message ugomba gutanga. Hama muri realisation nibaza ko ariho haza gukenera uburyo kugira ngo dushire igikorwa ku musozo. Murakoze cyane. Twako turasozera kumbure mwogira ico mubwiye bariko batwumviriza akajambo kanyu kubijanye na kino gikorwa. Murakoze. Numva ico nohereza ko ntunganira ico Blaise avuze nuko icambere hariho igikorwa hakaba n'ugikora hakaba n'ibikoresho akoresha.
donc twarigishijwe ko hari ibikwiye kuturanga asanga turi abanyamuziki n'ibiki bituranga tumaze kubimenya biratworohera kugira ngo tube qualifié pour ico gikorwa ama mwene data apôtre atwigishije ivyizegwa canke le message qu'on doit véhiculer biciye muri uwo muziki twashizwe mu iyo mpano Imana yaduhaye kiri très important kuko kumenya abo turi hama nitumenye ivyo dukwiye gutanga hacabaho contre temps court circuit rero kumenya ubutumwa dukwiye kuveikira ni ikintu kiri very important nuvuga ngo deja ama topic abiri arinjirana hama duciye dushiramo rero na aspect ivyerekeye kwiyungunganya birakura ama confusion twama dufise amafaranga ndayakurehe ukacifata mu ishati pasteur wawe bwira 10 zana iki tugabure ngira nje muri studio mpemba utabikoze sinza kuvuza piano no munsi sinza kuririmbisha uto tuntu dushesha tuvaho ugakora igikorwa uremurukiwe ukunze Imana ugakunda n'ishengero ryawe ugakunda no kurikorera hama ukamenya naho aho uburyo uronka buza ubwinvestisa mu gikorwa c'Imana nibaza ko gerageje kuvuga muri resume ibintu bitatu birinjirana cyane kuko na Yesu arige bamusavye ikori ikori burya ntiyari kuye mu masengesho ari ivyo yasengeye mugakaba n'ibindi yabwiye ati Petero genda ukoresha iyo tala naguhaye genda urobe hama ifi uza kurobura za kubonamo ifaranga gusa l'objectif ya Petero ntiyari ifaranga ari mu ifi ahubwo yari yakurikiye Yesu yamenye uwari akamenya ni na message akwiye gutanga hama muri ivyo uburyo buca bw'intervenant kugira ngo ibintu byose bigende neza mu ncamake rero arakana ntishuye mu mbabarire arakana mabaje ngo mbega bayaguhaye ho urayanga sinzi ko sinzi ko nakibutse par après bayaguhaye urayakira kuko nta kutakira ni nderonke Shushimira Imana ikibi no kuyasaba mugabo guhezagiye ravuga ati Imana ikongerereze inshuti yanje hama ukagenda amahoro y'Imana mugabo ntibe ngo wabikoze kugira baguhe wabikoze kugira ngo yeshe Imana yawe icubahiro abisigaye Imana igabwa icubahiro mu ncamake personnellement narafashijwe shimira n'abigisha badufashije eko nabo organize iki gikorwa inganji brightness na CIA Christian CAI Christian artist involved muradutegurira Mana nyamudutegura ibintu nk'ibi kugira ngo turushizeho kwigishwa nako ndacokoza apôtre mukanya hariyo groupe yari yatanguje yitwa Glory Sound n'abati mbe byahereye acha tubwira iyo yayisize mugabo uri kurabiraba urabona ko ari bya bindi nyene ofete wa mutima kakaranga mutima nyene ya ndoto nyene niyigenda iraguka gusa mugabo uruzi ni rwa rundi nyene rero Imana ibahezagire mwakoze namwe kuza kutwumviriza ama akamo kanyuma nohereza ko ivyo twigiye nitube basamandari tureke mwe yaravyagure muri twebwe hama bicika ubuzima nitwahora mu yindi conference ntituze dusubiramwe ibi aho tuze tuvuga dushingira n'intahe y'ivyo ivyavuye mu nyigisho twaronse murakoze na jewe ngerageje no kwishura no kuri kibazo yari yabajije ati ibi vyigwa bitatu aho bihuriye nibaza yuko nkuko abandi nabo nyene babivuze birafise aho bihurira kandi vyubaka umuntu umwe w'umunyamuziki kuko nk'abakurikiranye icigwa cuno munsi batahuye neza yuko intambamyi abanyamuziki bahura nazo uretse yuko hariho intambamyi novuga nti professionnel bijanye n'ukungene bandika hageze kwandika canke gusohora indirimbo barahura n'intambamyi z'amahera mugabe izo ntambamyi z'amahera zirasaba kumenya akarangamutima w'ugomba ukore uwo mugambi ugomba uje kurondera amahera ntuyarondera nka n'importe qui ntuyarondera nk'uwari we wese ariko uja kuyarondera uza akarangamutima kiwawe uza akarangamutima ico ugiye kurondera ku buryo ata muntu n'umwe azoza akuzaniye amahera aca kwempoza ibintu hanyuma ngube usange wataye intumbero rero kandi nkongera nshimira abateguye kino gikorwa ino huriro y'imisi 3 hanyuma ku ruhande rwa UInvest uwo bayifuza kandi yatahuye yifuza gukora imigambi UInvest iri hano kugira ngo ibakompanye
haba mu mpanuro mu kubereka mu kubafasha kwandika gutegura imigambi mu gutegura ama plan d'affaires iri hano UMVS izobakompanya mu kubafasha no mu kunagura kuko kiyacigwa n'icigwa c'imisi 3 abo batagikurikiranye neza karibu muri UMVS tubandanye tubaha inyigisho zijanye no kungene mwitunganyiriza imigambi hanyuma tubandanye tubakompanya abifuza gucreate ama entreprise n'ibindi byose murakoze cyane ego naje no gushima ahanini amashirahamwe atatu bamaze kuvuga yateguye zino nyigisho nibaza ko ikintu ushaka gukora neza uraciga nimba turi muri no bintu byo umuziki byo kurimba n'iki ku muntu avyige yubishije ijambo ry'Imana bivuga ko ashobore agira ubumenyi kabisa bumushoboza kubikora neza ikindi ni kubatera intege abakurikira zino nyigisho ushobora kuba twavuze ibintu kuvuga ati je numva ndi kure nohera hehe nukuri nimba by'ukuri wifuza kunezeza Imana izokurongora nimba icifuzo cawe ari kugira ngo uyiheshe icubahiro ntaco bitwaye ibyo twavuze ukumva umenga ziracari intambuko ndende udashoboye canke amajamba agumye ahanitse Imana izokurongora kandi izokugira igikoresho cayo Imana irahezagera murakoze cyane twagire dusozere mugabo hariho abasavye ko bari bafise ibibazo tugomba twakire babiri bihuta mucamuza hano dusozerere kuri mwebwe karibu ingo imbere babiri mubaye benshi mube batatu abo nyene muhagurutse muzi uko nyene cha dukora nka open mic murashobora guhagarara ngaho kamera arabasanga aho muri twe tugumino murakoze cyane amajeyo nagize ikibazo ku kijanye n'amafaranga umumizisiye canke umuririmbyi ashobora kuronka muri eglise nabajije ikibazo kivuga gutya ati none burya ntiwosanga ayo mafaranga eglise guhaye ariyo yovuyemo kapitale yo kugira ngo ushobore kwiteza imbere kuko niyo ariyo yovuyemo kapitale yo kwiteza imbere kugira ngo umuririmbyi ashobore kugira ubuzima canke ashobore gutanga ubutumwa nawe mu buzima bwiwe bimeze neza ikindi kibazo ca kabiri mwabajije donc atanze arafise yego adashonje ca kabiri mwavuze muti umuririmbyi ni ryari ashobora kumva ko hageze ko aja muri studio nabonye ko wacishuye yashize imbere cyane eglise kandi nivyo kuko iyi ngabire dufise tuyikoresha kugira ngo ishobore gutusha ku mitima ya benshi bo muri eglise ariko eglise si hajya honyene dukorera nibaza ko eglise iragutse cyane ni universelle none nta je numva umenga igihe cyose umuririmbyi hageze ko ashobora gukora nk'indirimbo akaja muri studio birafasha cyane kugira ngo wagure social media rero ikibazo canje cavuga ko ni ryari rero umuririmbyi yumva ko hageze ko aja muri studio ni bihe bintu bishobora kuba bihari biranga uyo muntu kugira ngo ashobore kuja muri studio mwaratwigishije ku bijanye n'ibimuranga nibaza ko sinzi ko ako kantu katari karimu ni biki donc quelles sont les caractéristiques d'un chanteur qui lui permettent d'entrer dans le studio de production ni ivyo hame ikindi nacengira akabazo k'amatsiko sinashimye kukandika ko hari abaririmbyi benshi bashobora kuva ngaha mu Burundi bakagenda mu Rwanda muri Kenya n'ahandi mu ntumbero yo kurondera amafaranga bakiteza imbere kandi tugasanga ivyo bariko barakora bariko babikorera muri eglise kandi eglise ikaba prenancharge ikabariha kandi bakaba bakorana bwabuzi muri ya masaha 8 eske baba bari mu vyaha nako kabazo kanje murakoze
Okay, hama nanje ikibazo mfise. wo kwidondora hari mu gacubatsi. Okay, nitwa Ange arakaza. Hama mfise ibibazo bibiri. Icambere nshaka kukibaza kuri Pasteur Apôtre, Jean Apôtre. Twakuze tubona abatwitanga imbere nka Apôtre Apollinaire n'abandi vy'ukuri umvirije indirimbo zabo wasanga zirimwo okay nubu uzumviriza umva yuko harimwo nyene amavuta y'Imana mweko usanga kino gihe hari ibintu byinshi vyahindutse. Est-ce que habaye iki? Donc sinzi ko hoba harabaye shite ntavyo nzi. Nico kibazo ca mbere nari mfise. Hama ikindi kibazo nshaka kubaza ni kukijanye na management. Hariho ukuntu usanga umuririmbyi c'est vrai arafise iyo mpano kandi abakenewe gushigikirwa mugace usanga lobby y'ama management aba hari cyane ugasanga c'est le business. Okay, si umutima wo kumva yuko bashaka gushikana ubutumwa bwiza c'est le business kandi bon nivyo biba bikenewe ariko ukaca usanga umutima cyane ni kukijanye n'amafaranga ukaca usanga rero n'ababaririmbyi bariko baratakaza intumbero kubera iki célébrité na cyane n'ibintu by'amahera. Est-ce que kugira management kubijanye n'aba manager nta yindi uburyo nta bundi buryo bashobora gukoramo ibintu kugira ngo ntibashobore guperturba abaririmbyi. Imana ishimwe. Icambere nukubanza kwidondora nitwa Fabiola Shimira Imana benshi bazi ku izina rya Fafa Praise ndi umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana nkabandi n'umujournaliste. Rero icambere nobanza gushimira abateguye bino bintu. Ikigira kabiri murabona uko tungana ariko nituri bake hamwe ibintu batwigishe twobishira mu ngiro uku nyene. Nkunze kubwira cyane abaririmbyi bariko ragira ngo gospel ntitera imbere. Nkunze kuvuga ngo ntidukunda kwiga nasavye uko turaha tugere dushikire bari abandi baririmbyi tuzi. Ikintu cambere kibuza umuziki w'Urundi gutera imbere ntitwiga. Ibi bintu bariko ratwigisha ni ibintu très important. Ikintu cambere je no gushima ari ikibazo ikindi nagomba kubaza yakimbarije Ange yaje ukibaza. Ariko ani je mfise amakenga y'abaririmbyi tudashaka kwiga dushaka kugaragara ku masene ku mapodium dushaka kugaragara mu event ariko hageze kwiga turazima. Wagera imbere hariya ngo hari noro na side ngo ngushigikirana ibyo bintu nivyo vyishe abaririmbyi no muzi. Rero ngomba mbaza ikibazo kivuga ngo ku munsi wa mbere Pastor Joy yatwije kubiranga umunyamuziki sindakirandira ko yakivutse Ange yatubwiye ko indirimbo mvabwenge dukora zikeneye abantu benshi turakeneraniye kugira ngo umuntu gikorwa akora gishobore kugira impact. Hani ndavuga nanje kuri kica management uyu munsi zifise intumbero nyinshi rero natwe ugasanga ntidutahura comme je ndi umuririmbyi ndakombina ibintu bibiri kuco Pastor Joy nico Kevin yatubwiye kijanye kubyo batugije bijanye no kwiyungunganya. Uyu munsi rero nico kintu gitumye ahanini tudashika ko aho dushaka gushika muri afise impano mvabwenge ariko nta buryo afise kacaronka umuntu amubwira ngo wa muntu afise bwa buryo bwo wa muntu we yifitiye objectif quelconque so guteza imbere cya gikorwa c'Imana ya mpano yawe ariko afisa wewe intumbero yiwe. Rega ica kitwica twego baririmbyi wabuze bwa buryo ariko ufise ya mpano najyaje ugiza nazanyandiko gacuronka management y'umuntu ayafise ya mahera ariko agaca kugaranira ahantu mu kaboate
minsi mike ugaca usanga impano yawe irikikora ntirikirakora nturi kurashikane umugambi w'Imana aho Imana yashaka ko ushika ariko uriko urashitsa ico management yawe ishaka. Rero ahanini je numva nobazamwo mwotorienta neza uko umuntu yoshobora kubikora ko umunsi abaririmbyi benshi bariko barazima bivanye na management zabo zifite intérêt zazo. Rero simbaza vyinshi ndagomba kubaza mbega mwokorienta abaririmbyi cari co management na management umuntu yokenera ukuntu yoshobora kuba bien orienté ko uyu munsi umuririmbyi wajije wese ngo akubwira ngo ndiko ndondera management. Rero iyo management umunsi turashaka gutahura neza ngo umuririmbyi wese atahure. Nibaza yuko ikibazo bacumvise turaza kuraba mbega n'iki kinatsa abaririmbyi kuko azimye nibaza ko naho nyene haba hari ikibazo cinge n'abayatse. Murakoze cyane, nibaza yuko ibibazo twogarukiriza kuri ibi nyene abo turashobora kuvyishura ngaha turaza kubandanya tuganira kandi mu buryo buri personnel. Aba bapastori nibaza yuko ntawe mwegera ngo areke kubishura ibibazo byanyu. Ego ngira mwokwibutsa ikibazo ca mbere Jean Claude udufasha kugira ngo tumere nk'abaca barangiza. Ikibazo ca mbere cavuga n'iryari canke nibihe bimenyetso vyerekana ko hageze ko umuririmbyi aja muri studio. Basha ikibazo cyo twacishuye sivyo none. D'abord twavuze yuko ntirobije kuja muri studio. Ndamaze kubona abantu benshi baje mu carrière yo muri studio no ma concert ahanitse bagatakaza umuhamagaro wabo usanzwe guserva abantu bisanzwe. Hari n'umuntu yambwiye ati je nibaza ko nijwi ryanje muri studio cyitakaza amavuta. Tsigira amavuta ndi mwishengero. Ni none bihe ibyo bintu byo muri studio nyene ukabije mutare kumwe n'Imana nyene nta mavuta bizogira. Umuntu akihatira kuri studio nundi abisubiyemwo ujya mu data nundi abisubiyemwo ntiyobuje kujayo. Urashobora gukumvira Imana mu vyurimwo ukabumwizigwa mu vyurimwo. Kuja muri studio abantu bifata nk'amenga c'est une autre étape. Non, c'est phase, c'est pas une étape supérieure, c'est un appel. C'est un appel yo guserva abantu barenze abo Imana yaguhaye donc dans ton contexte immédiat. Ivyo navyo numve neza ko ari Imana ibiguhamagariye. Ubwa kabiri twabivuze nimba vy'ukuri waramanje guserva une église locale hari abantu bashobora confirmer umuhamagaro bakuzi kandi bavuga ati umuntu il a fait ses preuves avec nous reka tumushigikire. Ngira murabona Christian hari Burundi ariko akorera mu Rwanda mushinga ya pastor Masasu n'abandi urabona ko the whole church mu supportinga as he serves the local church arimwo and the whole leadership iri nyuma yiwe imushikira imuhanura. Sinzi ibyo bamubwira sinzi ibyo bamwisha urabona yuko hariho un lien entre lui na the leadership ya restoration. Ivyo bintu iyo winjiye muri yo production nyene yo muri studio waramaze uri kuraserva une église locale murabana muri ivyo bihe murashigikirana kandi ntiba ari extension y'ingabire yawe. It's more the extension of the ministry wakoreye mu ishengero uri kuraserva yandi mashengero. Ivyo onye ndazi ko ngabo Apollinaire amazika zarabisobanura mugabo nabonye ko mutavyumva. Nibaza yuko ikibazo ngira bashaka kuja muri industry ntavyonzi. Bene data ivyo bintu vya industry bene data niyo mpamvu ikintu ca ecclesiologie kiracateye ikibazo. Ntitutahura la place centrale de l'église locale. Narumvise abantu b'amaraporo ngo Apollinaire ngo asigaye akasa abantu bose ngo ashaka kugume muri église locale whatever. Ndabizi neza yuko nawe nyene hari imyaka atari kubivuga kujya nimba ariko bivuga kujya myaka 50 nuko avec l'âge on apprend. Naje wari kuimbaza haize imyaka 15 suku nari kuvuga 20 suku nari kuvuga. Mgereka ndabwira ikintu kimwe. Ibi bintu vya industry biriko birabatesha umutwe for nothing. For nothing ndabwiza ukuri. For nothing. Nam ndasubiyemwo. Sers ton église fidèlement. Confirme avec Dieu yuko ariyo iko gutwara muri umuhamagaro. Hanyuma ntiyo bihagaze kuri wowe yene abandi bakureze bavyemeze hanyuma bagushigikire bagutegure kandi ivyo byumvikanaga bene data.
jewe naho nagejeje nkaba nishuye nabi murambabarira mugabo je gisho ufise niyo onye. mbega aho abanyamuziki baja hanze bagiye kurondera n'agafaranga mbeho baba bari mu vyaha? kubera muri Kenya hariho abo bavuza babaha amafaranga. Murakoze. Icyo kibazo nibaza ko kiri clair. Ndiko ndibaza ikibazo mbega nk'ubu abanyavuza umuziki bose bari mu ishengero ryanyu bose boshaka gufatwa nk'uko uri kurabivuga muhembwe byogenda gute? Nibaza ko kenshi crise ikunda kuhaba abariko baragenda hariya mu za Kenya mu za Rwanda bakaba prise en charge par leurs églises, kenshi tufata kuvyo tutangura kuvyiyumvira ariko twumvise ngo barabaha amahera muga tutsiyumvire mbega babaye amahera kubera iki? Eske bari engagé muri church nk'abantu bari full time in ministry? Batari full time in ministry peut-être bahuye n'abandi ba pasteur bakeneye aba artiste, hari abantu bagura abantu ingwi wanje nzoguhemba donc ugasanga ugiye muri église objectif c'est pas kimwe twabwirwa cy'ubutumwa bwiza, ni popularité abantu baze benshi nina mugura Claude nkamuha amafaranga kubera nzi ko azwi azi kuririmba azigira ikinzoro nk'abantu benshi, donc ugasanga turi muri tudiri tumeze ukuntu muri business mugane turi muri cya kindi Yesu yatubwira ngo tugende duhindura abantu kuba bigishwa ba Kristo. Rero wewe nk'umunyamuziki ndoramana ntube manipule, ntutwagwe n'utucange turiya kubera baguhaye iki, gira vision personnelle par rapport y'icyo Imana yaguhamagariye hama ugikorere mu ishengero ryawe. Hama ibisigaye nabivuze nimba ari umubosi wa mbere dufise ni Imana ihemba neza. Niwe itega ko baguha twa 20,000 uvugije twa 50,000 uratesha agaciro impano Imana yashize muri wewe kuko Imana ibona ibisumba ivyo. Rero mu ncamake sinovuga ngo bari mu vyaha cyane ntibari mu vyaha mugabo ico novuga cyo nimba bari dirigé par l'amour de l'argent bari mu mafuti kandi impera yabo barabibona. Sinovuga amazina ya benshi murabazi abagiye bavuye ngaha bari ku murongo mu gikorwa c'Imana mugabo bashitse yari ugasanga turiko tubavuga kuri aspect imwe ko bari mu maeglise abahemba mugani tuko turavuga aho vyabatwaye ubuzima bw'imwemu bwabo byagenze gute naco tuciyumvire kuko ntugizwe n'impano yawe gusa ariko nawe ufise icumaze mu c'Imana yaguhamagariye. Rero nico ntitutwagwe n'ibikayangana, tout ce qui brille n'est pas de l'or, ariko dushize ibirenge hasi Imana harayigikira dutwara. Ntitwashaka kwishira hejuru tuzokorogwa, ariko nitwareka Imana dushire hejuru aho dushize iba yateguye na point d'appui ibidushigikira mu buryo bwose. Maze imyaka irenga 90 depuis 96 gushika no munsi ndi muri domaine y'umuziki, nta munsi n'umwe ndasaba amafaranga ariko kandi ndabayeho ndabeshejeho n'umuryango wanje. Umbaje ngo bigenda gute? Imana irahezagira kwa maboko yanje, sinzi ko mubitahura. Ndikimo mu bishinga nta nibaza ko na apotre tuzinanye kera mu muziki unaombaga bakupatie franga nene wana ko si freshere kandi abayeho neza. Rero nibaza ko ntidutwagwe nayo ma example y'abantu bariko bamanipule ariko turabire basi no karorera. Apotre Apollinaire nta mahera ndumva arasaba, abara basaba amahera none akosa akarorero keza ko dufasha kumenya ko Imana ishobora kugufasha ikaguteza imbere mu mpano yawe. Hama ibisigaye Apotre Apollinaire baramutumira au Canada hehe si kubera afite ama views menshi muri ntuze kuri YouTube yasohoye akarimba yagize mugabo yararetse Imana iramukoresha ama mu gihe gikwiye iramenya ibikwiye ku buzima bwiwe. Nibaza ko ari ico tureke kuguruka ku mababa ibigezweho tutazi iyo niyo byavuye ariko tureke Imana dutware ku mugongo wayo idushikana igomba kudushikana. Murakoze. Amen. Kuri ibibazo bifatanya haro baje ati mbega amahera bampimvye muri église ntiyoca umutahe wa ya capitale byo ngenda gukora hari hanze. Donc nukuri biro ndabasubiriyemwo hariho ingeso mbi naho tubibakuramwo je numva umenga yarabaye ingwara. Umuririmbyi yiyumvira ko amérite un traitement particulier par rapport y'abandi bantu bari mu ishengero. Ni wewe nyine ukeneye mutahe, niwe mukene wa mbere muri iryo shengero. Oya ndakubaza
nikora n'igikoresho gikomeye kandi mumbuze ishengero rirahagarara ivyo bintu mana yanje kandi abapasitori babandi yatubwira babandi hariho ubuntu bw'ubudiri buba ante umupasitori akeneye ko ishengero ryiwe rishuha ridashijwe na mpemu yera ari pre gutanga amahera ngo abagure nawe ukeneye amaintere yawe mugahuza abo bantu abapasitori zo kwa mubaronga haba ngaje nke mu Rwanda mugabe bizokwica jo yabivuze amakuru turayamenya bari muri Kenya bari mu Rwanda en general ubuzima bw'inke mumeze nabi gose shaka n'umuntu ariko aserva ciye gufi mu ishengero hanyuma Imana yahitamo kumuhezagira abantu kakamuhezagirira ayo madrimu ko muravuga ndabugije kuri yuko aba yarimwo en general vyinshi turabimenya murabona ko abarundi tubwirana amakuru ibintu bimeze neza kubije n'umutahiro ndakubwira ikintu kimwe wowe uri mu iyo shengero ishengero afise une vision ingene rishobora gushigikira abantu ngo batera imbere muri iyo shengero kumbure murafise departement de développement sivyo kumbure hari hiyere ku iyo shengero rifise kubijanye no kuempoweringa abakristo mu iterambere nuje mu bandi sivyo none kweki uvume ngo urakeneye entretien de faveur ni mumpe hama niteza imbere pastor wabona ingene mbayeho kamwe nanje neza kubaho shara umuntu umva naronse kibanza mugabo bansaba avance mwamufise ibintu mubesha pastori ngo none ngo mumpe avance ngo ndashaka kudana uturutu nutu ngo naronse kibanza ukabisa nta warondeye ushaka usumukure ko amahera ugene kuri ama avance ibibanza bidahari cinda ubwiza ukuri uri kurambwira gucyo onje mbwa genda hanyuma risambuke ibyo bintu vy'imitayi ni wowe nyene ukeneye umutayi ni wowe mayi wabo wa mbere wo muri iryo shengero mbende babazi bajya abantu bakubura mu ishengero baruha imisi yose sivyo wowe yumvira ko basumba gutanga umwanya mu ishengero kubera gusa uzi kuvuza neza piano usubye mu kecura kubura urusengero wewe atanazi ibyo bintu mwihaye nibiki ishengero si entreprise ishengero si entreprise mwe mu byuma gato inongere kuri iki apotre avuze ejo nanumvirije mwigisha Kevin akora twigisha mu migambi twatanze sinigeze numva umugambi ngo jewe ndi umunyamuziki umugambi wanje n'umuziki hari uwigeze abivuga numvise bavuga ngo macapati abandi transport ishuri ry'umuziki n'ibindi byinshi uri kurabiraba Imana ishimwe ko Imana ikirahagurutsa ico no kwita le ministère d'aide ziza ko appuyer l'église muri iyo cadre ya développement you invest n'abakozi b'Imana gira umugambi bakwigisha gira umugambi hamuze na Paulo yarashona amahema kugira ngo agire iki muri Bibiliya biranditswe neza ko yagenda kugira ngo ashigikire ico Imana yamuhamagara kugira ngo ashobore kuriha les transports agira kugira ngo ashobore kuriha ama hotel y'ahantu abagiye kuvuga ubutumwa you invest irahari ni muze zaniyo migambi bagufashe kwiga neza no kwitunganya neza hama n'ivyaba ngombwa ya mafaranga kumbure uri kurondera kuri eglise adahari bazoguhuza n'abayafise hama bashikiri kwa c'Imana hama nawe ni wamara gukora neza ukaza guhimbaza Imana mu rusengero ufashe ishengero ry'Imana gutazira Imana mu ndirimbo ndoramana ubwo buryo bwabonetse ntibuzobura ikindi buza gufasha muri vya bigira 10 vyawe muri amashikanwa hama bakabona ko vy'ukuri Imana ikira guteza imbere mbega kubereki cari kibazo kubereki akanovera no musi mu ndirimbo katagihari akanovera k'indirimbo zandikwa kera yataza karo ka Apotre Apollinaire negere intebe yawe n'izindi n'izisoko urabona ko hariho une très grande différence nibaza ko Apotre aza kumfasha turi mu rungano rutarugwa vuba kandi rutarugwa kera cyane mugabo ndibuka bana dutumiye kuririmba tuko tunatia mbele za bisi twumva umengo ni privilege Imana duteye na kaji Imana duhaye ko guserva twagenda twiruka ndibuka batutumye no mu Kamenge twagenda n'amaguru mvuye mu Nyakabiga mu umengo ndaryoye ariko no munsi isigari umpiki umba twebwe umengo tufise hari donc dufise ikidandazwa ukeneye donc tuza ukigura nitubona ubuntu bw'Imana budukoresha ibyo tuko turakora rero ico nibaza kera hariho understanding y'ijana butumwa yubakiye ku cijambo ry'Imana rivuga gusumba uno munsi ni business sora karirimbo kugira ngo abantu bagakunde apana kugira ngo ico Imana igomba kuveikira ko message ku bantu bavyumve sinzi ko bitahura ucusanga rero isoko imaze gutosekara kononekara muca muvyumva namwe ko produit iza kuvamwo atakiza gukora atarokwica
nico gituma na Apotre Apollinaire wenyene uriko uraba indirimbo yaririmbye kera mugaca uraba na série nshasha hariho difference. Negere intebe ya album ya Negere intebe yaratandukanye na n'izi nshasha yagiye arasohora. Wicaye ukamubwira arakubwira ubucuti yari afitanye n'Imana à l'époque, uburyo dévouement yari afise mu Mana à l'époque, nuno munsi nibaza ko atari kuri même level bivanye n'amarezo menshi atandukanye. Rero nibaza ko isoko tuvamamo ni rimwe, plus dutebana naryo biradufasha gutanga ibintu bikiza bifise valeur, bifise agaciro katagarukira kuri saison kanaka, ariko bizana transformation mu buryo buri radical. Nibaza ko ari cyo novuga. Plus utebana n'Imana ya 80% iragwira, hama message yose utanga irazifise impact gusumba umuntu adatebana n'Imana. Akoreye muri experience. Tuvuga rero yuko abuno munsi badatebana n'Imana. Ma petite conclusion nuko novuga ko ibi dusamaza ni byinshi tugakorera mu ngabire gusa, mugabo tutitayeho nyene ingabire yashyize muri twebwe tumenye quel est le vrai message akeneye ko turungika kuno munsi. Tuvugana ukuri, je hari igihe mba nifuza ko umunsi umwe Imana yonranda invisible nkagenda tukabana na bajya abantu bajya nyene mukurikirana kuri YouTube, tukabana muri repetition basohotse kujya gufungura muri cafe bagize irigara ariko baratera inkuru ku ma views ya YouTube, nkaba nicaye aho numve uruhara Imana ifise, apana ko Imana bayivuga mu ndirimbo. Hariho team igira repetition iwanje bazogira mariage, kenshi batari muri wanje inkuru zose zakaribo kasose bazivugiraho je ndenganye muri salon nkavyumva, ariko umunsi ndahamagara umwe muri bo ndamuza ndakubaza ikintu kimwe. Iyo muri kumwe n'abajya abantu muririmbana ivy'Imana, muravuga Imana, apana kuvuga ivyo mugira mukore, apana ibikorwa mugira mukore naho bigeze n'abariko barabiraba. Do you pray? Eske murafata umwanya mugakomezanya spiritually? Mbega murexoctana umwe ku wundi, murasengeranira? None Imana kubika je muramenga Imana ni pretext? Bajya abantu bashize kuri YouTube hajya mwo kwicarana 24 heures, Imana ifite ikibanza kingana gute? Apana do deal yo kuririmba. Nimba ari abantu je numva urabona nta kindi bavuga ni view inini akanura kabonye tuzokora kanaka nta Mana uwo bakabijya bintu byose hosigariki ikintu kibabaje cyane. Ubwa kabiri sinovuga ko mu bihe bya Apollinaire atavyaha byakogwa, sivyo? Hari utuntu wumva ututu muri shemeza utunye twe turi nyuma ya Apollinaire, mugabo utuntu tumva c'était pas parfait. Mugareka nakubwira iyi generation y'ino muzi ingene mudatinyi cyaha kandi muri ko muraririmba, vraiment chapeau. Imana itugwiza ku buntu. Ni kuvuga en general n'abanyamanyanga mu busambanyi butagira izina, uravyumva, ubweswe butagira izina, cyisingeno bisigura, kandi ikiyoje nuko you are okay with it. Uko twe mu gihe cyacu waravuga ati nukuri ntimuze uko kwezi kose sinzoririmbisha, nta muntu umwe yaguye ikintu kimwe, ndabasabye fara gusoma kopine muzigaye musomana wumva umenga uranduye, mugabo mwebwe ibintu mukora ingire mwiranje bikajana no gukorera Imana, vraiment Imana itugwize ku buntu. Mu gusozera hasigaye ikibazo kimwe cya management. Mbega ko hariho management tubona zishobora kukuguranira ahantu mu kabwate katagufasha gukomeza gusunika ubutumwa bwiza cyangwa gukoresha ingabire yawe ku bw'icubahiro c'Imana? Mbega aho hariho orientation mwadufasha kuri management izodufasha kugira ngo tugume mu guhesha Imana icubahiro mu gukoresha ingabire zacu? Ico kibazo ngomba ndacishije mu mice ibiri. Umuce wa mbere nuko ikibazo Ange yari yabajije, umutima wa business w'urudandazwa canke ico wokora samahera. Ngomba ndabadekuraje uwo yibaza yuko objectif principal ya business yuko ari amahera ntiyumve no kwikora, kuko
business mu bisanzwe uno munsi biragenda neza ejo biragenda nabi. Ikibazo ejo nivyagenda nabi uzoca uhagarika. Mwumve yuko intumbero yo gukora ico ugomba ukore comme business canke commerce samahera, ahubwo uzanye inyishu ahari ikibazo. Mbega ni ikihe kibazo gihari aho utumbereye aho uherereye? Mbega wumva ingorane abandi bafise canke wumva hariho urasanga ingorane nabo, hanyuma wumva uhamagarirwa kugira ico ukoze, hari projet ugomba kugira ico ukoze. Mbega nimba hariho l'objectif yiwawe niyihe iyo projet ugomba ukore, eske nukurondera amahera gusa canke ejo ninabona mwishengero pasteur peut-être canke mama pasteur aje imbere bakaba bamugiriye maquillage nabi bituma ivuga butumwa ritagenda neza, mbega ninagira projet ya maquillage nziza y'abakristu nkaza ndamakiya ba mama pasteur neza, iyo projet est-ce objectif yayo izoba ari yihe? Kuzoba ari guca amahera gusa canke kuzoba ari kugira ngo mama pasteur agiye imbere y'abantu na bwa butumwa agiye kuvuga busohoke neza kandi babwakire? En fait l'objectif aho rero niho amahera azotangura kuza, mugabo intumbero ya vyose hari ingorane wabonye aho uherereye, hanyuma ufise ukungene ugomba uzane inyishu bivanye n'ivyo wizera n'icuri, hanyuma n'ubutumwa ugomba gupasa ko n'ubutumwa bw'Imana, hanyuma amahera acakurikira. Amahera si objectif principal. Urakoze. Ego, reka tugarukirize hano hama kuba bakeneye orientation. Aya mashirahamwe atatu arahari, twobandanya tuyaga kubijanye n'ingene mwa mukeneye gufashwa no guherekezwa mu ngabire zanyu. Batumire bacu. Excusez, kuri iki cya management, umumanager si umuntu azagutwara iyo we ashaka, ni umuntu azagufasha gushika kuco Imana ashyize mu mutima wawe. Rero wewe en tant qu'artiste, il faut savoir définir la vision personnelle y'ubuzima bwawe, hama aza agufasha kumanaginga bihwanye niyerekwa ufise par rapport Imana yaguhaye. Niyasanga ata vision ufise azogutwara iyo ashatse. Nico numva nashaka kongerako, kuko nisaba si twebwe ducika abakozi babo, ahubwo nibo baza kudukorera kudufasha gukanaliza neza icyo Imana yaduhamagariye, hama bakaca badukuza na babandi bafise ikindi dukeneye, baba producteur bafise amafaranga bafise ibiki, nabo bakaza bashigikira igikorwa Imana yatanguje, ryayerekwa Imana yashize muri twebwe. Murakoze. En fait nyine babajije management muri sense y'amalebo ndibaza, donc arakenerwa mu management kubera atuma umuririmbyi ashobora gutanga ivyo Imana yamuhaye atarinze kujera tu, donc amacourse yose loku n'ibindi bisanga ivyo. Mugabo yatubwiye il faut avoir une personnalité, ni kuvuga ko ni wewe ego ubuhindutse uri nk'umutahe wiwe, ni biraje muri bari kwatwigisha ngaha, ni nkaho bavuga ati bojenga bire yanje hari umuntu ici umutahe wiwe. Alors aho rero c'est dangereux, wewe ashobora kubona ingene akoresheje carrière yawe azoronka amahera, mugabo wewe uri kurondera means zigushoboza gukorera Imana, naho we arondera amahera biciye mu ngabire yawe. Alors si ikintu cyoroshe ko no hanze kiragoye kujera, nuko ari nk'aba managers bataba ibintu ngo byiciro c'Imana niki, mugabo amaîtrise tout le circuit ya industrie, amaîtrise tout le circuit. Alors ico gihe utafise personality forte, moi ashobora ati ugende kuririmba mu gasere ko mu Nyakabiga, umviriza uzoruhaguruka ko je tuvyumvikanye. Ico gasho kwisha n'umutima wawe, ko je ndibaza ko ibintu kuri ba Dorcas na ba Vestine avec MI Empire, nuko à long terme bajya abana bashobora guhusha umuhamagaro kuri management itabibabaye ubwa mbere na mbere icubahiro c'Imana. Alors nyimba jo yarabije neza ibiranga umunyamuziki, biraguheza une certaine personnalité, aho uvuga uti umviriza naho ndi muri management hariho une certaine liberté uzompeza kugira ngo umuntu agumane kagatsima ko gukorera Imana, niba kuduza ugira ikintu hamwe uzohaguruka uko abantu bose bicaye, udashobora gukora ibintu biri simple, udashobora kubona ku bintu biri simple,
bashaka gukoresha amakosa. Narabonye Instagram ya ntuze ya Vestina Dorcas Emma Empire yandika ko ibintu bidashobotse kuko ari bashira Instagram zabo. Okay, ndakarabwira ikintu kimwe. Ntuze yarasohoye indirimbo bita urugi, ntuze ujya muhungu w'impumyi yitwa nde, niyo akiri muri ntuze muri Emma Empire, sivyo? Acafata Mordecai afata link yindi nimba indirimbo ya mbere y'igishegu niyo yakoze niyo ndirimbo y'urugi. Acafata link yayo ayishira kuri Instagram ya Vestina na Dorcas. Nande bavyibuka ivyo bintu. Nje navyibure n'amaso yanje. Kuko nibo bashira amantuzi bafite ama logins yose yabo. Ni gute ufata link ya niyo ariko aririmba urugi, uravyumva, ugashira kuri Instagram ya Vestina Dorcas. Niyo yiri bariko ratubwira udashoboye kudefinisa wewe. Umenye yuko ujya muntu aragukeneye. There are times bajya bana bagira vuba management bagatumviriza nimwagenda bizaba bihetse. Ndahubwije ukuri yuko je narababwiye nibikoresha nimba conseil Dorcas na Vestina yagenze nabi kandi yaragenze nabi, je niho narindi. Nuko ivyo nyene izo management nyene zo onye zidakijijwe z'abami pro ayo barongora ayo aba MC ya conseil ya Vestina Dorcas. Can you imagine turi mu biki? Ico kintu cha management mwese mushaka gutera imbere kubera kirareduza ama effort kanaka, mais sans une personnalité spirituelle immature bazokugira akajuwe bihere n'umuhamagaro wawe wononekaye. Nibaza ko ivyo ariko arageza gusigura joie. Magatoyi abo tuko turamviya bo bateye imbere bageze kure benshi baramaze iyo management nyene yarabakuye mu eglise. Hari abantu batagisenga mu gitondo dimanche, batakiririmba mu mashengero kubera management yabo babwira ati jamais uzogenda aho ndagutwaye uzokora icyo nshaka. Donc urumva ko quelque part utari strong muri personalite yawe uzosanga uri kuratwagwa nk'ikinyugunyugu, hama wisange wasambutse kandi Imana atari umugambi mukuru yaguhereye iyo ngabire. Murakoze. Mumbabarire nashatse kuvuga kuri ico kintu cha management. Wovuga izina kugira ngo nitwa Ishimwe Urlich. Ikintu cha management reka ngire ko pour question du temps. Nashaka gushira abaririmbyi ba gospel ahantu hamwe, mpere kwijambo ndababwira ati shira ibirenge hasi. Shira ibirenge hasi, wongere ushire umutima wawe ku Mana, wongere ushire ivyiyumviro vyawe hasi, wicare utekane. Igituma duhisha intumbero ni kibazo gitoyi cyane. No kuba kuya amaso yawe ku Mana, ukareka kwibaza ico Imana ishaka kuri wewe d'abord, hama bikagushira kure no kukubwira n'ico ishaka no kwishengera. Est-ce que turakeneye umumanager amanaging ijambo ry'Imana? They are there to manage your talent. Mugabo ntibahari kugira ba managing ton côté ili spirituel, ba managing how the Saint Esprit ashaka gukorera ishengero biciye muri wewe. You see, hari kuntu twege tuviza ibintu kanaka bikaduhushisha intumbero yo kuva mu murongo Imana ishaka ko tubamo. Ico rero kica kiba ikibazo kinini cyane ku ba artiste chrétien. Hakacabaho nisho kintu cyo kwikonforma kwisi. Chris Brown bigenda uku, naka bimeze uku, na Kirk Franklin bigenda uku, nabibonye yarabikoze, kitodi yuko Kirk Franklin ari référence yawe. Kandi Bibiliya itubwira ngo tugere ikirenge mu ca Kristo Yesu. Tu vois, kubera dufite ibibazo byinshi hama twebwe nyene tukaca duconceva ama conception atuma tubigira uko biri, bituma twebwe nyene tuva muco Imana ishaka ko tuba nico ishaka ko dukora, tukashaka kubikora uko twe tubishaka. Nico bituma rero dukwiye gushira amaguru hasi, tugatangura kwiyumvira Imana ishaka iki. Mbega dore n'avant imbere yuko iremisi yashaka ikugambere na mbere, hama nigiki cabaye gushika uyu munsi cike ngaha, kandi cakindi kikiri cakindi nyene. Hama mwirinde abo bantu bose bashaka ko managinga iyo miziki yanyu batari fort bibliquement. They will never care about the message we give. They will never care about abantu bazoshira uwo muziki. They will never care about you.